Shalom kuri mwese muko muradukurikirana twongeye kandi kubaha ikaze murahawe ikaze kuri Burundian Gospel TV. Uyu munsi muri studio yacu twatewe iteka ryo kwakira umukozi w'Imana aho aza kutuganiriza hirya no hino kuvyerekeye ubuzima bw'Imana umuhamagaro. Shalom pasteur. Shalom shalom. Murahawe ikaze kandi muri studio yacu turongeye kandi kubakira. Ndizera neza yuko kuri benshi bamuzi ariko nkuko yamaze kwishikira mu kibanza hariho vyinshi kuri binabiriya ku buzima bwiwe dushaka kumuganiriza. Pasteur muri bande exactement? Amazina yanje nitwa Habonimana Barthélemy ariko izina ryezi cyane ni De Papa. Nkaba ndi umupastori mu ishengero rya Life Center. Yego. Twavyumvise azwi ku izina rya Pasteur De Papa. Mugabo avuze ngo ni umupasteur mu ishengero rya Life Center. Tukaba tuzi ko kenshi turabona kumbonesha kure indirimbo ntituzi ko mubifatikanya kuba pasteur en même temps no kuririmba sinzi. Ego ndashima Imana yuko Imana iyo iguhaye ikintu iraguha n'ubushobozi ingene wo maîtriser kubikora byose bibiri. Ndi umupastori en même temps ndi umuririmbyi kandi byose ndabikora neza cyane. Bega pasteur mu gihe tuzi yuko abaririmbyi basaba umwanya munini aba pasteur kuja kuramutsa abakirisu biraborohera canke? Ya ego ikintu cyose bivana n'ingene ndagipanga. Ndafise umwanya wa repetition, ndafise umwanya wo kuramutsa abakristo, kandi ndafise n'umwanya wanje je nyene wo gupratika canke wo kugira repetition ubwanje je nyene. Kenshi simboneka si kenshi mboneka hagati mu bandi ariko mbafise umwanya wanje jewe wo gukora nkagira repetition ku bwanje nkakorana n'abandi mu kindi gihe ya kandi ndashima Imana namwe muyera arabinshoboza kubikora. Bega pasteur mwotubwira mwaratanguye ryari vyagenze gute hanini nyakugira mwisange muri ayo mabango murimwo? Uko vyatanguye jewe nakijijwe ndi umwana muto mu ishengero ryitwa Fekabu ryo mu Kamenge. Niho natanguye nari mu mugwi w'abaririmbyi korale y'abana. Ndibuka n'indirimbo za kera cyane kifo cha Naboti kilisikitisha, ego Samsoni mnaziri wa Mungu. Zose ni indirimbo twaririmba tukira abana bato. Nkino umwana muto nari mfise umupastori yitwa Reverend Pasteur Kibaka hamwe na Pasteur Anatori unyine warongoye ishengero rya Fekabu mu Kamenge. N'abandi bakozi b'Imana benshi cyane. Bon hanyuma ndakura muri umutima wo kuririmba ndirimba hanyuma mu nyuma haza amagume gato turahunga tugarutse. Sinashoboye kandi gushikira mu Kamenge ariko nashikiye muri Eglise Fekabu Nyakabiga. Urazi yo Imana iguha ingabire irafise n'ahantu iguplanta kugira ngo iyo ngabire utangure kuyikoresha. Ndayikoresha muri Eglise Fekabu Nyakabiga. Mu nyuma dukorana n'umupastori witwa Jean Pierre Eden wa Eglise Eden turakorana nawe. Hanyuma mu nyuma muri uwo mwanya turiko turakorana na Eden ariko ndakorera no muri Fekabu. Mu nyuma turakorana kandi na Mama Shamim. Hose narahakorera nkakora muri Fekabu kwa Mama Shamim no muri Eden ko muri Eden yari dimanche après midi igikorwa cyo kuririmba. Ariko muri jewe haravyuka ikintu cyo kwinjira mu ijambo. Nkatangura kwiga ijambo no kwigisha. Hanyuma nza kugwa mu maboko y'umuntu unyi niwe muvyeyi wanje yankurikiranye cyane yitwa Apostle Yoshua Masasu.
aramfasha bikwiye, amaze kumfasha bikwiye, nkaba ninjiye mu murimo wo gukorera Imana nk'umuvugabutumwa. Ariko muri jewe umuhamagaro wanje nkumva yuko ndumungere, sinovuga yuko ngo nari ndavyanse, ngo barambwiye yuko uzoba umungere ndavyanke, naravyumva yuko ni ikintu canje ndiko ndajamo. Ndibuka yuko ari igihe kimwe umuntu umwe yaramvugishije ko arambwira yuko ndabona ufise inkoni ndende uri kuraragira intama. Je naratawiye yuko kumbure nshaka kuragira intama nyene zisanzwe, ariko inzira z'Imana ziratandukanye. Mu nyuma twinjira mu ishengero rya Église Vivante mu Irohero, turatangura gukora. Aho niho haboneka yuko umuhamagaro wanje wo kuba umungere w'ishengero uri kuraboneka, uri kuraja ku mugaragaro. Iyo Imana iguhaye ikintu, nabivuze, iyo Imana iguhaye ikintu nimba ari icyawe urabisanta, kandi kirakugira nta stress kiguha. Ego hariho amatentation, ibigeragezo, ariko vyose urabisirmonta kandi Imana ikakugirira neza. Aho mu nyuma tuvuye ngaho muri Église Vivante Rohero, twaci dutangura ishengero ryitwa Life Center. Dutanguye Église Life Center, ndabandanya nk'umuririmbyi, ndongora louange na adoration, dukora ibikorane, kandi ijambo no gukorera no kwigisha bikaba biriko biragaragara cyane muri jewe. Hanyuma ndashima Imana kuva ico gihe turi muri Life Center, kandi niho nasengewe kuba umupastori gushikana bugingo n'ubu. Ndacyari umupastori muri iryo shengero, kandi nkaba n'umu worship leader, sinzi ingene no bivuga, umurongozi wo guhimbaza no gutazira mu ndirimbo. Ego gushika n'ubu ndabishimira Imana. Ndumva yuko ari ibintu byatanguye kuva mu buto, ukavuga nti no mu ico no kwita kwishengero canka ukorera ubunye ukibandanya. Mbega pasteur, urashobora kutubwira iciza ahanini ivyo bintu bigufasha? Kuko umuntu ntashobora guteba mu kintu adafise akamaro kanaka yabibonyemwo. Kuri wewe ni igiki ushimira Imana biciye mu kuvuga ubutumwa canke mu kuririmba? Ndashimira Imana mu kuririmba yuko nasanze yuko ndi gikoresho c'umugisha ku bantu benshi. Ndi gikoresho c'umugisha ku bantu benshi, kugira ngo ingabire iri muri jewe ibere abandi inyungu mu kuririmba canke mu guhimbaza no mu gutazira mu ndirimbo. Kigira kabiri nuko ndi gikoresho cyo gutuma abandi batahura ukuri mu ijambo ry'Imana, ndabaremesha tuzana n'abandi kuri Kristo. Mu majambo make novuga yuko kugira ngo ndakwishyure kuri ico kibazo wambajije, iyo ndiko ndakorera Imana numva ndi muri bain yanje kandi biranezereza. Ni jewe n'ubuzima bwanje, n'ubuzima bwanje. Ari igihe nibaza nimba sinzi nimba Imana yari kumpamagara kuba ikindi kintu, mbe ubuzima bwanje bwari bumeze, bari kumera gute? Ariko iyo ndiko ndahimbaza Imana, mba jewe niho ubona image yanje ya vrai. Urashobora kwifata uri kumwe n'abantu, ariko iyo unsanze kuri podium canke uri usanze hagati y'abantu ndiko ndakora igikorwa, ni jewe wa vrai mboneka. Ndumva ni ifi mu mazi. Merci beaucoup pasteur. Ariko ntabarandiriye muri Miss kumbonesha kure, turiko turabona kintu no kwita ama social media, aho tubabona mufise ubushiruka butyo no kwita ama trophée. Twashaka hanini umukozi w'Imana muduha umuco, mutubwiye tuti byari ibi. Ego murakoze. Imana yabwiye Abrahamu, iramubwira ngo va mu muryango wanyu, uvuye mu muryango wanyu nzoguhindura ube isoko y'umugisha, kandi nzokugira se w'amahanga.
mu muhamagaro w'Imana umuhamagaro w'Imana ntugarukira ngaha utangurira Yerusalemu kagenda Yudeya ndetse n'ahandi. Iyo Imana iguhaye ikintu umenye yuko nimba ari Imana y'amahanga, Imana iganza isi yose, ico Imana yaguhaye ntabwo ari inyungu y'ahantu hamwe, ni inyungu y'ahantu hose Imana ikurungika. Izo trophée cyangwa izo certificat naronse nazironse nanje sinari ndabyiteze, kuko ntidukora kugira ngo abantu badushimire. Ego ni vyiza ku apprecier no kuvuga ikintu umuntu ariko arakora. Ndagwanya cyane kandi ndabipinga iyo umuntu adafise umutima wo gushima, si vyiza. Imana ikunda abantu bashima. Iyo wumvise umukozi w'Imana cyangwa umuntu wari we wese akavuga yuko ngo sinshobora gushimira abantu, ucumenya ikiri muri we, afise manke ikintu kanaka. Ariko nituri mu murimo w'Imana kugira ngo abantu badushimire, kuko ijambo ry'Imana tubwira yuko iyo witeze gushimirwa canke witeze yuko abantu bagushimira uburonse umugabane wawe aha mwisi. Ariko twe turakorera Imana. Ariko umuntu yaje akavuga ngo je suis reconnaissant kuri ico kintu uri kurakora, ntabyo si bibi, ni vyiza. Naronse certificat ibintu bikurikirana bitatu. Trophée ya mbere nayeronse ni iyi. Mu kuyironka n'abantu bavuye Brazil, abakozi b'Imana bavuye Brazil, sindabazi, bazanywe n'umukozi w'Imana umwe ariwe Bishop Aime. Barondeye abakozi b'Imana n'abandi ba autorité mu gihugu bakora, hanyuma baraduhamagara baduha izo trophée. Parmi mu bakozi b'Imana baronse iyo trophée naje barayimaye kubera iki? Ikintu bavuze kuri je, baravuga ngo turagushimiye ukwitanga kwawe nk'umungere. Twaratohoje ivyawe dusanga yuko uri umungere, donc useruka mu ntama, nibisanzwe umungere gukurikira intama ziwe. Yego barayimpa, ndabishimira Imana. Kandi no kwitanga kuba ari ikintu bavuze, ariko je sinagitahuye neza kandi sinacumvise neza. Kuba celebre, iyo uvuze celebre uca wumva mba nico bashatse kuvuga mu bintu byo guhimbaza no gutazira Imana. Ico ni kimwe bampaye. Igira kabiri ni certificat d'honneur. Sinzi ngene twobivuga mu Kirundi. Certificat y'icubahiro, agashiruka buto k'icubahiro. Nakaronse nahawe na radio Omega. Bavuze yuko biranditswe nuko nabonetse nk'umuririmbyi cyangwa umupastori ashigikira abandi baririmbyi. Ico kintu jewe ndagishimira Imana. Ndakunda gushigikira ingabire z'abandi bantu. Peu importe ikibanza, mu misozi canke hehe canke mu cyaro hehe hose ndahashika, tugashigikira, tukazamura abandi baririmbyi canke abandi bakozi b'Imana. Ico nico bagize, bampaye nk'umupastori ashigikira abandi baririmbyi, apana bo muri live center gusa, bo mu yandi mashengero. Nambibe zihari muri Kristo Yesu. Ashigikira n'ayandi mashengero. Igira gatatu nayihawe mu misi heze n'ishengero ryanje. Kandi iki kintu shengero navukiyemo, iki kintu cyabaye kuri jewe nk'ikintu prophétique. Nari nagiye gukora igikorane n'abajene bampaye banshimira nk'umupastori. Urazi kuvukira ahantu ukahakorera, hanyuma abaje inyuma yawe bakavuga vraiment turafise umukuru wacu yatubereye akarorero keza. Naciye mbona rya jambo Paul avuga ngo munyigane jewe kuko na jewe nariganye Kristo. Ndabishimiye cyane. Bampaye iyi trophée canke iyi, bavuga ngo turagushimiye kuko ufise umutima wo kumvira, washoboye kumvira mu gukorera Imana. Donc ndabishimira Imana kuko ni Imana
ibikora kandi ni vyiza cyane ego ndibaza nashoboye kukwishura. Uko biri kose hari ikintu kanaka mwumvise mu mutima ego wabivuze uti byarandyoheye nk'iyi niyo aho twumva mwavukiye n'abandi bandi mutazi, ni kihe kintu wumva yuko ugiye kongereza canke ibi bintu vyaguteye kumva ko muri wowe hakwiye kubaho irindi shaka, wiyumvise gute inyuma yo kuronka ano matrofe kumbure n'ayandi tutarabona ari mu nzira? Ya ikintu cha kiri mu mutima wanje novuga yuko umutima wanje hanini nuri ngaha, umutima wanje nturi muri aya matrofe ariko umutima wanje uri muri Kristo Yesu. Byampaye courage no guhaguruka kandi nimba nari muri 5e vitesse nteguza gushira nimba iyo 8 ibaho kugira ngo shishikare gukorera Imana kuko ivyo dukora birafasha abantu, ivyo dukora bihimana icubahiro kandi ariyo nabandi bantu dufasha bakavuga yuko ego baradufashije. Ikiri mu mutima wanje no gusubira kandi guhaguruka no guca bugufi kandi no guca bugufi kugira ngo dukorere abari imbere yacu. Jambo ry'Imana tubwira ngo nimba ushaka kuba mukuru korera abantu bato, ube muto, urumva ube muto kandi iyo ubaye muto donc ubumanutse, iyo umanutse Imana yo yonyene niyo izogira gute izoguha icubahiro. Yego murakoze gose pasteur kutwemerera kubaganiriza kuri bine biriya hamandizira yuko bariko baradukurikirana bumva banyuzwe n'inyishu mu bahaye canke n'umuco mu bahaye, mbega ni giki ushobora kubwira abantu bariko baradukurikirana kuri no saha? Ikintu nobwira cyane reka ni interesse cyane ku bakozi b'Imana, abaririmvyi, abasenzi, ndumusenzi, abakozi b'Imana bose ntukorere ikintu kugira ngo witege ikintu ku bana b'abantu ariko ukore ikintu kugira ngo witege ikintu kivuye ku Mana, kandi iyo ikintu kivuye ku Mana kiba ari ikintu ciza gusumba ico abana b'abantu bashobora kugira gute kuguha. Umwe wese agarare mu kibanza ciwe, iyo wambaye ibirato bigukwiye neza uratambuka neza, umenye ikibanza cawe kandi ugikoreremo neza, ni wamara kugikoreramo neza nta kabuza ibisigaye Imana izobikora. Reka tubashimire mwese mwako muradukurikirana kuri Burundian Gospel TV, mwako mushikirizwa kino kiganiro na Iradukunda Magiange, hama mutumire wacu yari Pasteur de Papa wo mu rushengero rwa Life Center. Mwarahawe ikaze, nimwibagire gusangiza abandi mu kugira partage no gufyonda handitswe like, hama no gufyonda handitswe subscribe mu kwiyabonesha. Muri umugisha gose, mwarahezagiwe.